Bakunzi b'ibiganiro byacu namwe mwese muri kumadukurikirana turongeye kubaha ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ni kiganiro nta nkeka muza kwishimira kuko twabazaniye umushitsi nubwo atari mushasha ariko arafise uburambe aza kudusangiza. Reka ngige ko nshimira abantu mwese mumaze kugira subscribe, abatarabigira namwe ndabasabe muce mubigira kano kanya nyene kugira ngo uko tuzokwamo dushirako ibiganiro muze mwame mubironka mu bambere. Ntimwibagire guca mugira partage kugira ngo muze murasangiza n'abagenzi banyu. Eka mbere ufise n'ico bivuga ko hajya kuri commentaire uce ugirwa ko ubwo nyene. Reka rero duhe ikaze umushitsi wacu w'uyu munsi, nawe si uwundi ndazi ko mumenyereye, sibwo bwa mbere aciye kuri runo rubuga rwacu, ni wa musore kare umushitsi wacu. Yego murakoze kumpa ikaze, nkuko musanzwe muzi ku izina ni Amede Abone Zigemana, nkaba ndi umuririmbyi wa korali Don Joy Singers. Naze benshi musanzwe mutuzi niyo korali musanzwe muyimenyereye, iri mu ishengero ry'Abadventiste b'umunsi w'indwi ya Sororezo. Ikintu noba nkora muri iyo korali, ndi umuyobozi w'iyo korali ya Don Joy Singers. Yego murakoze kuduha ikaze muri studio, nezerejwe cyane no kubana namwe murakoze. Neza cyane Abu, natwe turishimiye cyane kukwakira muri studio zacu ubugira kandi. Muri presentation navuze ko muri abasore sinzi ko nihenze mwamumaze kurushinga canke. Yego murakoze, nimwe mwondabamona ko nabandi umuki. Bo abasore abantu benshi mu ngano ubu bageze mu bana 2 3 4 sinzi rero uko nawe mwa muri abo. Oya mu bisanzwe ntabwo ndubaka yacara umusore. Ariko wasaze mu busore no kuraba ubisa abandi ubisa batoyi bawe. Yego ni buke buke naza ko nzotibanga bishikako. Yego hama Abu, ku bantu batazi neza ko hari Don Joy Singers ni biki mumaze kurangura byotuma baca babikira ko directement? Ego korali Don Joy Singers nkuko nabivuze, dusengera mu ishengero ry'Abadventiste b'umunsi w'indwi rya Sororezo. Don Joy ni kuvuga ko dufise ibikorwa byinshi tumaze gukora kuko niko hari maze nk'imyaka 13 gutyo. Ni korali yatanguye ikitwa groupe, hanyuma akaba yatangujwe n'abantu batari bake kandi twishimira cyane kubera ko biyumvira icyo cyiyumviye. Hariho Don Joy Singers yarasuhoye abapasiteri batari bake, ari nabo mbere batanguje iyo groupe, mu nyuma iba korali. Twashimira cyane na pasiteri Mpawe nayo Metusera, ba Jire, ba Claude, ba Diane, abo bose ba Emile, plutôt undi ni bagiye. Okay, nanje ndabazi. Abo bose turabashimira kubera ko bagiye hamwe bakiyumvira ko bo fonda group ari yo mu Don Joy. Rero gitangura yari groupe, ariko nyuma yaho mwaka wa 2008 iza kuba korali yemewe n'ishengero. Muri icyo gihe turashima yabaye agree 2008 mu kwezi kwa 12. Iyo korali rero yamaze gukora ibintu bitari bike, turamaze kugera ku album audio agera ku ndwi, album video agera kuri 4. Twarakoze ivuga butumwa bitandukanye, z'amakamba, za Cibitoki kuri stade igihumbi muri 2018. Abari bahari icyo gihe muvyibuka, tumaze gukora ibintu byinshi bitari bike bitandukanye bijanye n'ivuga butumwa tubicishije mu ndirimbo. Nibaza ko turafise na chaîne ya YouTube, ndabasaba kugira ngo musimbire ko kugira ngo murabe ibikorwa byacu. Uragenda kuri YouTube kandi ati Don Joy Singers, ukibona indirimbo zacu, gutyo ukabasha kubona ibintu two turakora. Murakoze. Ego mu byukuri mu bintu aje kutuyagira umuntu nkamwe yoja ku rubuga rwa
YouTube akaraba iyo channel yanyu arashobora guca abona bimwe mu bikorwa mumaze kurangura, ndetse n'umuntu yokwegera Pastor Metusera bakayagaye mubya neza ivya Chorale Don Joy Singers, kuko ndazi neza yuko nawe yarimwe mu batanguje Chorale Don Joy Singers. None Monsieur Abu, ndababaze ndibuka concert yanyu ya nyuma mwayo kumategura, nimba ntiyenze yari yo kugira fundraising y'ubyo kugira ngo mufashe abana batishoboye, sinzi ko abana mwe baraca nk'abana batishoboye, sinzabyibuka ni kimwe muri ivyo bibiri. Muba mwarashoboye gushika kuri objective mwari haye? Ego murakoze cyane. Iyo concert twigeze kuyikora gutegura ukuntu tworaba tugiye kuraba kenshi usanga muri kino gisagara cya Bujumbura hari abana benshi bari mu mabarabara. Nubwo turi bato kandi nubwo ko ataco dufise twaravyumviriye ko nubwo dufise uburyo bukeyi kubera ko udusanga kuri yacu hanini na 95% usanga igizwe n'abanyeshuri. Aho twarabidutse amafaranga make tuguma turonka biga twoyakoresha iki cyangwa se twokora iki turavye akababaro k'abo bana. Mu twateguye concert yabereye muri Skepers, twashoboye kuronka amafaranga atari make kuko yari ari kose twarayakoresheje, twarafashije imiryango itari mike ishaka ku 12. Tubishimira Imana, tukadushimira n'umuntu yagerageje kudufasha akaduha amafaranga atari makeyi, ariyo yatuye imbere imiryango bikunda ko tuyishikako. Nawe n'umudirecteur wa Fangas mwenye turamushimiye kubera ko icyo gikorwa yaragize ikintu agikora, kuvuga Monsieur Misago Edouard. Yego neza cyane. Yego turashimira kampuni kuko yarakoze ibintu byiza cyane, Imana baheza neza cyane. Hama incengirwa ko ndababaza ubu muri inyuma y'ijya concert nta bindi bikorwa nuvuga nk'ibya no social byo gufasha abana bariya mwa mwashubiye kurangura cyangwa mwa mufise mu migambi? Ego mu by'ukuri inshingano yacu no kuvuga ubutumwa biciye mu ndirimbo, ariko no kubabarana hagati yacu cyangwa kubabara abagenzi bacu baba bari hanyuma y'iwacu, ibyo turabikora usibye ko tutabikora ku mugaragaro, ariko rimwe na rimwe turashaka gushaka umuryango runaka tukaharirimbira niba ari kilo cy'isukari dufise tukagitanga. Intumbero yacu turifuza ko natwe twokora nk'iby'abandi bakora, tugashaka kumenya ku miryango babaye, nubwo usanga bitugora. Iyo rero ni ibintu dutegereza gutegura, ariko kubera ko tukaba twizera ko abakunzi bacu badufashe mu mugongo ko dushaka kubishika ku makozi. Reka tumenyeshe abantu muri kumwe dukurikirana yuko turi kumwe na Amede canke Abu, umurongozi wa Chorale Don Joy Singers. Ikintu cyatumye uyu munsi tumutumira rero nyezina ni iki gikurikira tugomba tuganireko. Monsieur Abu, mu Burundi amakorale yacu ntabwo akunze gutera imbere cyane gose ngo amenyekane nkuko tumenyereye mu Rwanda, Tanzania, Kenya, ariko mu Burundi hari amakorale amwe yagiye yashoboye kuronka amazina gusumba yandi, mbere n'indirimbo zabo nyuma y'igihugu cy'u Burundi zikavuzwa, notama nka Chorale Don Joy Singers n'izindi ntashobora kuvugira ngaha. Rero we nk'umurongozi wa Chorale Don Joy Singers, ni yihe technique mwakoresheje kugira ngo Chorale Don Joy Singers ishobore kugira izina, no kuvuga mumenyekane cyane gusumba? Ego murakoze cyane. Ikibazo kigoye kwishura kubera ko bwanje no baba tawuhenga twakoresheje, nuko ko n'ubuntu bw'Imana twagiriwe kugira umuntu ushobora kusanga avutse usanga afise umugisha. Icyo ni ikintu cya mbere nuvuga ko n'ubuntu twagiriwe kuba tugeze aho tugeze. Hambavu y'ivyo murabizi yuko n'umukinnyi kugira ngo atere aja mbere hariho ibintu ategereza gukora. Usibye ko twaronse ubwo buntu bw'Imana, twafise natwe ibintu dutegereza gukora kugira ngo tire tuja mbere. Ubwa mbere ni vuba c'Imana, si ikintu ukorera mu mubiri, ikintu bisaba ubwa mbere amasengesho. Igitumye tugera aho tugera
kenshi usanga abajene canke amakorale menshi arimwo abantu bakiri bato bageragezwa na vyinshi kubera ko bagifise amaraso ashushe. Natwe kuba tugezeho tugeze ivyo tubishimira Imana kubera ko twagize nyambere Imana yacu, tukagira amasengesho kenshi, tugasengeranira, tukanashimira n'abantu benshi bagenda badusengera kugira ngo igikorwa kigeraho kigeze. Mu by'ukuri ikintu gituma mbere tunashobora gukora n'ibyo dukora nuko dukora amarepetition kenshi, hanyuma ikigira kabiri tukaba tubikunda. Buriya iyo ugenda gukora igikorwa ugikunda urashika aho ugomba gushika. Rero ikintu cya mbere gituma tugera aho tugeze n'amasengesho no gukunda igikorwa dukora. Mu ncamake ivyo biratuma groupe canke chorale canke societe itera ijambere kubera ko mwese muvyumva, mufise amategeko atuma muja mbere, mufise amategeko agwanya ibinebwe. Ivyo byose bituma mutera amajambere. Hama ikindi nacyo turashimira n'inshuti zacu kubera ko iyo abantu babakunda bagerageza kumenyekanisha ibikorwa vyanyu. Tugashimira ni studio kubera ko nayo nyene iri mu bantu batuma dutera tuja mbere, mu bagenzi badupibliya mu gutanga indirimbo zacu. Ivyo navyo biri mu bintu bituma Chorale Don Joy Singers imenyekana. Ikindi nacyo nuko tuba dufise chaîne yacu ya YouTube, iyo nayo iradufasha kugira ngo tumenyekane ku isi. Ego mu ncamake nuvuga ko ari ivyo, nubwo harimo na vyinshi tugenda dukora amakonseri. Ivyo byose ni ibintu bituma chorale yacu imenyekana. Murakoze. Ego reka ndagushimire cyane gose ku nyishu nziza uriko uraturonsa. Reka nce ngaruka gato ku kintu wavuze cyo gukunda ibintu muba muriko murakora. Mwatubwiye neza yuko kugira ngo mushobore kuba mushitse aho muri, icambere nuko musenga, no kuvuga muri hereza Imana. Ikikorwa c'Imana ntabwo mugomba kugikora muri mu mubiri. Kabiri naho nuko mukunda igikorwa mukora. Mu kugikunda naho watubwiye neza yuko mukora imyitozo ihagije. Reka ngaruke gato ku myitozo musanzwe mukora. Mu by'ukuri umuntu reka arumviriza amajwi yanyu yo muri Chorale Don Joy Singers, arumva yuko ari amajwi afise performance. Mbere hari n'abantu benshi batemera yuko Chorale Don Joy Singers ariko hariyo mu Burundi, benshi babona ko hariyo mu Rwanda, ko tumenyere umenga abanyarwanda nibo bakora imyitozo cyane mu majwi yabo. Mwebwe nka Chorale Don Joy Singers mwoba mwarashoboye kurondera abatoza babafasha swati baba bavuye inyuma y'igihugu canke ngaha mu gihugu? Ego murakoze ku kibazo ciza cyane. Nuko kugira ngo turirimbe uko muvyumva, nubwo twebwe twanako atatu dushoboye, nuvuga ko ni impano twahawe. Buriya nta myitozo miremire dufise bituma turirimba uko mwe mwumva ko twaba turirimba neza. Nukuvuga ko kumwe nabivuga n'umugisha twahawe nka chorale, kubera ko ego turagira imyitozo yo gusora amajwi ukuntu dushaka kuyatwara. Mugabo hariho amajwi rero natire dusanzwe dufise, tuvuga ko twahezagijwe n'Imana. Ego ni mu cyamake novuga. Ego none nk'umuntu yoba yifuza cyangwa se nk'umugwi woba wifuza kuduga nko ku rugero muri ko mwubahanura iki bo byitwaramo gute? Ego murakoze. Icambere ho nuko ba ukunda ico gikorwa. Burya ikintu gikunda mu by'ukuri ntacyo tuma udatera uja mbere. Nibaza ko ikintu cya mbere banza ugende kuba umuririmbyi umva ko vyumva mu bikunda ku buryo utumva ko wosiba. Ico ni cya mbere. Hanyuma mukamufise ubumwe hagati yanyu. Mufise ubumwe musanga ibintu ari byiza cyane. Mugata umwe mufise mushobora kuja mbere. Nuvuga ko rero bwa mbere ni gukunda icyo kintu ukagikunda, ukija mwumva kugikunze, kana kuja muri chorale kubera indirimbo runaka cyangwa se mugenzi wawe. Oya, jya muri chorale kubera ko umva bikunze. Hama kabiri ni kugira amatrenema, hanyuma ukazurifera ku bandi, wadutishaka kurimba nkanaka.
burya imyitozo se muhuriye hamwe ensemble oya ushitse muhira urashaka gufata ufise nk'agatelefone cyangwa ufise radio mu rugo ukumviriza uko abandi baririmba ukagenda ubireferako gutyo dosanga ushitse bashaka kugera ego hama reka ndababaze ikindi kibazo amakorale menshi arahura n'intambamyi kugira ngo bashobore kuba bashika ku ihangiro baba barihaye mwebwe nka Chorale Don Joy Singers nta ko twumvise musenga cyane ntabwo muhura n'amobstacle atandukanye ababuza kubandanya neza umurimo w'Imana nko mwabiteguye yego murakoze mu by'ukuri igikorwa cy'Imana duhura na byinshi ile twahuye nabyo kenshi nababwiye ko turi abakoregizwe hanini n'abajene murazi yuko abajene usanga duhura na byinshi bidusamaza turakunda guhura n'ingorane ku bakobwa cyangwa se ku bahungu ugasanga bari kwitwara nabi ibyo ni ibintu bigenda bitubuza kuko dutera tuja mbere usanga havuyemo nk'umwe canke babiri bavuyemo kuzihembo bagize ingorane barabacikije mu by'ukuri ugiye kuraba kenshi abaririmbyi usanga ari abantu baba bazwi n'abantu benshi bagahurumbirwa n'abantu benshi gutyo usanga bamwe muri twebwe ari nk'umuhungu cyangwa se umukobwa aragiye kuba kuguwe bidaciye mu mategeko ni ingorane tumaze kubona muri korali yacu ikunda gushika ugasanga bamwe baratuvuyemo ariko icyo nshimira Imana nuko haca imyaka itatu cyangwa ine akagaruka ni kubera ko kuri umuntu ahuye n'icyo kibazo kwiyumvira kugaruka ni kubera ko yibuka agatima korali ifise cyangwa se ubumwe dufitanye icyo ni ikintu mbona ko kenshi gituma abo baba batuvuyemo bagaruka ikindi nacyo intambamyi tugira mu gikorwa cyacu ikintu cyerekeye uburyo kugira ngo nk'ubu twiyumviriye proje dushaka gukora bidusaba igihe kirekire kubera ko usanga benshi uko nabivuze turi abanyeshuri rero ni intambamyi nini cyane ituma dutera tuje mbere kubera nk'ubu twimukura nka mikrofone dusaba igihe kirekire ariko mu mwaka wose ubwo yaba twari dufise uburyo rero nyakakoroha kandi bigatuma dutera tuje mbere turafise aho dushaka gushika ngo tutarashika ego birumvikana reka dusabe abantu mwese muri kumadukurikirana baba abakunzi ba Chorale Don Joy Singers cyangwa se abakunzi ba Akamo Channel ko mwokumva akamo k'umuyobozi wa Chorale Don Joy Singers kubyo mushobore kubibafashisha kugira ngo umurimo w'Imana bawukore borohewe nabo. Monsieur Abu nibiki muri kumategurira abakunzi b'indirimbo zanyu muri kino gihe muragaragara nkaho menga muri mu gacerere kadasanzwe sinzi ko bariho bishasha mwoba mugomba kutuvumburira ego murakoze ntabwo twicaye burya turi ku murimo nubwo utagaragara turafise byinshi ko turabategurira bijyanye kubera ko korali yacu ntabwo ijejwe gutanga ubutumwa biciye mu gusigura kujya tuvuga oya intumbero yacu ni gutanga ubutumwa bwiza biciye mu ndirimbo rero tugiye kuraba muri stock yacu turafise indirimbo nyinshi cyane nubwo tutarabona uburyo bwo kuzishyira ku mugaragaro ngo twitege mu minsi iza n'ino yingo turashobora no kubaha akarimbo gashasha twataziriye umwana si uwumwe rero turabahaye ikaze kuri ya chaîne yacu ya YouTube mu minsi iri imbere muzosimbire ko muzoronka amalink kugira ngo musimbire ko mugire partage isangize n'abandi na commentaire turazikeneye murakoze ego reka nanjye nce ndamufasha mu kubasaba kugira ngo mwihutire kugira subscribe kuri channel ya Chorale Don Joy Singers kugira ngo uzobe mu bambere bashobora kwirabira iyo ndirimbo bataziriye ngo ni umwana ego Monsieur Abu ikiganiro cyacu gisa n'ikiriko kirashika ku musozo wacu ni giki mwosaba cyangwa se ni giki mwoshikiriza abantu bariko badukurikirana ego murakoze icyo kintu kimwe nubasaba niki abantu dukurikirana akunda gutangazwa kenshi n'ukuntu ibintu
ibintu by'isi tubihurumbira cyane. Rero amakorali yo mu Burundi ariko gutera imbere kubera ko bene abarundi idukundana cyangwa se abarundi dukunda ibyacu. Tukiri mu bintu bituma amakorali menshi atatera imbere. Mu by'ukuri usanga benshi bashobora kugira amafaranga bagenda kuraba ibiteramo by'isi atabyo bashikana, aho kwiba gufata ibihumbi 10 cyangwa ibihumbi 5 gutere imikorwa cy'Imana kugira ngo gitere kijambere basanga biratugora. Rero nobasaba ko abantu bifuza ko ibikorwa dukora cyotera kijambere ko dufasha mu kudufata mu mugongo mu masengesho no mu buryo. Hanyuma kiri twosaba abakunzi bacu nuko mugenda kuri chaîne yacu mukagira j'aime na partage na comment. Hariho ubutafise chaîne yacu kubera ko twagiye mu myaka ihise hari bagiye batwugururira amashene mugabo utafise chaîne yacu shasha ugende wandika ati Don Joy Singers Official ukibona indirimbo zacu. Iyo niyo chaîne yacu nyakuri ushobora kuja kuraba ko ibintu byacu. Rero abakunzi mwese mudukunda kandi nifuza ko twotera tuje mbere, tubasabye amasengesho kudusengera kenshi no kuduha impanuro ko twebwe igituma tugezeho tugeze n'abantu badukurira bagenda baduha impanuro. Nimbarakantu kabi twakoze nifuza ko mudushikira cyangwa mukatwandikira ku rubuga urukana bumenyi maze tubasoma impanuro zacu. Ivyo mbere bizotuma dutera tuje mbere. Murakoze. Ashimira cyane kandi n'abantu mugerageza kudutangira indirimbo hirya no hino, nuko ko dufise inshuti nyinshi hanze badukunda bakunda ibikorwa byacu. Turashimiye n'iyi studio yacu bituma uno munsi twumva dufise byishimo. Ego reka tubashimire mwebwe mwese mwabanye natwe muri kino kiganiro, tubasaba ngo musimbire ku rubuga rwa YouTube mwandike Don Joy Singers Official, muce mwihutira kugira subscribe kugira ngo muzokwame mwakurikiranye ibikorwa vya Chorale Don Joy Singers. Ntimwibagire kandi no kugira subscribe ku bataragira kuri channel yacu ya Akamo channel, muce mwitwereka kuza murasangiza abagenzi banyu ibiganiro n'inyigisho z'amadaciye kuri runo rubuga rwacu. Naho gutaha.